Ndabaramukije bakunzi b'ibiganiro byacu kaze muri kino kiganiro aho tugiye kubabwira ibijanye n'ikigo Hales Global Coaching. Ico kigo kikaba gisanzwe gifasha abafise imigambi canke ibyo bakora aba entrepreneur mu kuberekera uko bobikora neza. Ico kigo kandi kirategura inyigisho ku ba entrepreneur no kubasanzwe bafise ubuzi ndetse n'abatarabona ico bakora. Hales Global Coaching irabaha inyigisho. Ikiganiro kiza kuba kiremeshejwe na jewe Irankunda Ado Desire. Nkuko narimejeje kubivuga, Hales Global Coaching ni ikigo gisanzwe gifasha mu guherekeza aba entrepreneur mu migambi yabo no gutanga inyigisho mu bisata bitandukanye. Userukira Hales Global Coaching imbere y'amategeko aratwiganira ibijanye n'ico kigo cabo. Ku mazina jewe nitwa Ferdinand Hagabimana, nk'abasanzwe ndongoye ikigo Hales Global Coaching. Dusanze rero ni naho dusanzwe dukorera ibikorwa vya misi yose. Hales Global Coaching ni centre d'incubation canke ni ikigo giherekeza aba entrepreneur canke amakoperative cashinzwe mu ntumbero yuko twabona hariho ubukene bw'uko igihugu kiriko kirinjira nivyo mu bikorwa bijanye na entrepreneuria, ariko kandi wagerageza kuraba ugasanga abantu nta bumenyi nta buhinga babifisemwo. Duca tubona rero aba entrepreneur amakoperative canke abantu bafise ibikorwa bakora ku giti cabo babikora nk'aho umenga n'abakinyi bari mu kibuga mugabo badafise umumenyereza, badafise umuntu abaherekeza. Duca rutuza muri iyo ntumbero yo gutunganya ibikorwa bijanye n'ico twita coaching de proximité, kwa kubaba hafi, kubaherekeza, kubinjiza mu ivyo bintu no kubikora neza bibatumbereza iyo bagomba kugana. Bigaca bituma imigambi irangurwa n'ugwaruka aho kuba inkomoko y'ibibazo kuri bo, ahubwo iba inkomoko yo gushobora gutera imbere. Ariko kandi impande y'ibijanye na coaching de proximité turafise na volet ikora ibijanye na formation et réinsertion professionnelle. Nibaza ko ari naco tuza kuhagarara ko cane, aho twigisha abantu kuko nivyo igihugu kirafise abantu washaka, turafise n'abantu benshi bize mugabo bakeneye n'ubundi bumenyi supplémentaire kugira ngo bashobore kuba bari effectif canke bari efficace mu bikorwa baba bariko barakora vya misi yose. Ni muri iyo ntumbero mbere burya twanashizeho ico twise formation CPEX. Formation CPEX aho rero twigisha abantu bakagira formation imara amezi 6 mu bisata bitandukanye. Turaza kubigaruka ko ibafasha kugira ngo bakore akazi nuko borohewe kandi neza. Ngo muri Hales Global Coaching harashizweho igisata c'inyigisho zimara amezi 6 ivyo bise formation CPEX. Formation CPEX ni mu rurimi rutirano, si mu rurimi rwacu, nico twita certification pratique par excellence. No kuvuga ko twararavye dufatiye ku biyago twagiye turagirana n'ubukene abantu bafise cane cane mu vy'ubumenyi no gutunganya ibintu. Duheza rero turashiraho iyo formation twise CPEX, certification pratique par excellence, aho umuntu agira iyo formation kumara amezi 6 vanye n'igisata umuntu yahisemwo. Hanyuma rero bigaca bitunganywa mu iyo formation igaca itunganywa mu buryo bukuru butatu. Ubwa mbere, la formation CPEX umuntu aragira ivyigwa théorique bimara amezi 2. Aya mezi 2 aheze abariko ariga module 5 par filière ko turaza kuzivuga zitegekanijwe kugira ngo tumushire à jour, amenye ibyo bintu ariko aragomba kwinjira mu buryo buri professionnel. Ayo mezi rero biraheze mu kwezi kugira 3 acaja kuri terrain, ahaja gukora vya bindi amaze cagihe ariko aranonosora mu buryo buri théorique.
muko kwezi ro kugira gatatu ari no kuri tere acakora ikintu twita rapport synthétique sur la formation théorique. Nta kibazo tumuha, tuba tugomba kuraba mbega vya bintu amaze igihe ariko ariga yarabitahuye, ashobora kubikoresha ku rubuga aho ariko arakorera amapratique mu ma entreprise atandukanye. Rero iki giheze mu kwezi kugira kandi acabandanya n'ama pratique, no kwezi kugira gatanu, ukwezi kugira gatandatu aca gusozera ariko arakora ico twita projet d'entreprise. Iyo projet d'entreprise rero araheza akaja imbere y'abantu akayisobanura ko twasanze abantu benshi nivyo hariho ivyo bazi, mugabe iyo hageze kuja imbere y'abantu ngo babisobanure usanga naco ari kibazo gikomeye. Ni muri iyo ntumbero rero twashizeho uwo mwanya wuko iyo projet d'entreprise itegurwa, hanyuma akaja imbere ya jury akasobanura ivyo bintu, agasobanura uwo mugambi avec une possibilité ko dushobora kumuhuza n'abantu baba bashobora kumufasha swate mu kuwushira mu ngiro canke we nyene akawushira mu ngiro. Mugabo intumbero nyamukuru tuba tugomba ko abantu baba baraciye hano mwino formation baba ari pratique mu buryo bujanye no gusobanura ibintu bagomba gukora canke bagomba gushira mu ngiro. Muri rusangi rero formation ibiheze haba hageze igihe umuntu tumuha certification. Hares Global Coaching muri iyi formation bagiye gutanga ngo bayiteguranye n'ikigo CEREP. Ico kigo kikaba kijejwe gutunganya ibijanye n'amaformation. Ico kigo kikaba gikorera mu Kigobe mu gisagara ca Bujumbura. Iyi formation Hares yiteguye ku bufatanye bwa CEREP. CEREP ni kigo gisanzwe gitunganya mwene ibintu by'amaformation, ni centre de recherche et de perfectionnement basanzwe bakorera mu Kigobe i Bujumbura. Ni ku bufatanye rero bwabo iyi formation izoba iriko irabera hano mu bigo vya Université Polytechnique Intégrée. Ngo icyatumye biyumvira gushiraho izo nyigisho nuko basanze hariho ubukene mu bisata bitandukanye, aho usanga hariho abantu bari mu buzi ariko badafise ubushobozi bwo kubikora neza. Ikintu catumye twiyumvira gutegura iyi formation CEPEX nuko twabonye ko hariho ubukene mu bantu batandukanye mu bisata bitandukanye, kuko iteguwe mu buryo butatu. Hariho ico twita formation programmée, ni nk'iyi formation imara amezi atandatu. Hariho ubugira kabiri icitwa formation sur mesure. N'abantu bashobora kuza kuturondera bakeneye ibintu kanaka, expertise kanaka bagomba kudevelopa mu bantu babo, nuko tugaca duheza tukabibigisha mu ndwi imwe canke zibiri bivana nuko tuba twabivuganye. Rero hagaca habigira kabiri ni formation sur mesure, aho abantu bashobora kuza badusaba ko tubigishiriza abantu mu kudevelopa competence kanaka canke expertise kanaka. Ico kikagira kabiri. Ubugira gatatu iri mixed, ni formation sur mesure ariko iri programme, no kuvuga ngo iba mu gihe kanaka ariko yasabwe n'abantu kanaka nkuko tuba twabivuganye. Rero iyi formation yateguwe kuko byarabonetse ko abantu bari mu bikorwa muga mu vy'ukuri badafise ubushobozi bwo kubikora neza, bigatuma rero babikora umenga birabagora, babikora barushe, babikora batari à l'aise. Rero turavuga tuti la certification pratique par excellence yobafasha ko nk'ubu dufashe nko ku rurimi rw'igifaransa, abantu bari mu buzi barafise ingorane ikomeye cyane yo gukominika mu gifaransa canke mu congereza. Rero avec iyi formation professionnelle mu gifaransa bituma abantu bakora borohewe, bituma abantu bakora bamerewe neza ataruhagarara, umumenyesha makuru ataza kumutumbereza ko mikoro ngo ace ahunga yiruke mu gutunganya amanama atandukanye canke mu kuyitabamo. Umva dutanga des compétences ziri très professionnelles
et pratique muri zino filiere tuba turiko turaforomamwo abantu. Ngo barateguye ibisata birenga 12, ibyo bisata byose akaba ari byo bagiye gutanga muri iyo formation CPEX. Ni 12 tukagira tuti ikizoshobora gukwiza abantu bari hagati ya 20 na 25 nico conyene kizoba gishobora gutangura, kuko nk'ubu turafise igisata kizoba kitanga des formations muri gestion des projets. Tuzoba dufise igisata cigisha ibijanye na hôtellerie et tourisme, bijanye n'amahoteli n'ingenzi. Tuzoba dufise igisata cigisha ibijanye na art culinaire, iby'igikoni kimeze neza kiba kiriko kirarondegwa n'umwuga ukomeye abantu batazi kandi woshobora kubafasha. Tuzoba dufise igisata cigisha ibijanye na finance et comptabilité. Tuzoba dufise igisata cigisha ibijanye na logistique et approvisionnement, ni kintu naco gihambaye. Tuzoba dufise igisata cigisha ibijanye na planification stratégique, ariko kandi hazoba hariho n'igisata cigisha ibijanye na suivi evaluation, hamwe rero n'icongereza anglais professionnel. Ni kicongereza kiri standard abantu bakoresha mu manama, mu gukora amaraporo, mu gutunganya ibikorwa mu buryo buri professionnel. Hazoba hariho na entrepreneuriat pratique. Impande ya entrepreneuriat pratique hazoba hariho na technique de consultance. Hano mu ntara iwacu burya nibaza ko turi mu ntara zigifisa aba consultant bake. Tuzoba twigisha abantu kudevelopa hamwe n'ubwo buhinga. Hazoba hari igisata cigisha ibijanye na journalisme. Ivyo rero les techniques du journalisme, ubuhinga bwo kumenyesha amakuru, amaradiyo hano ari karagwira mugabo ntabwo dufise abantu bashobora kuba bafise ubuhinga bakwiye bwo gushobora gukora muri ano maradiyo. Rero ibi tukaca tubona ni birafise ico bishobora kuzofasha abantu. Hanyuma impande y'ibi hariho n'igifaransa, le français professionnel. Turafise abahinga hano bazoba babidufashamo ku buryo umuntu yagize iyi formation akora akazi anezerewe, ameze neza, ashobora gukomunika, ashobora gutunganya ibikorwa vyiwe neza, atanzitizi canke uruhagarara afise muri we. Ngo kubazoshobora kwitabira iyo formation ngo hari ibisata bizokwakirwa n'abahejeje kaminuza, n'ibindi bisata bazoba barahejeje imanite, hamwe n'ibindi bisata bazoba batashoboye kurangiza amashure. Tunganije mu migwi nk'itatu, sinibaza ko no hava ndabisobanura vyose, mugabo hariho ibisata bimwe dusanga bitezwa kwigwa n'aba bantu barahejeje kaminuza, sema niveau baccalauréat, master. Hakaba n'ibisata bishobora kwigwa n'aba bahejeje humanité générale, ariko kandi tukagiramo n'ibisata bishobora kwigwa n'umuntu wari we wese, cyane cyane nk'aba barahejeje kuva mu 9 canke abafise ashobora kuvuga igifaransa gikeya kimufasha gutahura ibyo tuba turiko turigisha. Umuntu kugira ahabwe iyo formation hariho uburyo bwatekanijwe mu kwiyandikisha, hamwe n'ayandi azorihwa mu matranche mu gihe bazoba bariko bariga. Ibihumbi 15, ariko kandi formation ni ibihumbi 30 kuri module imwe, n'amafaranga twagize make kubera tukiri mu ntango, ariko kandi habaho n'amafaranga ajanye no gutunganya bimwe vya projet d'entreprise umuntu azosobanura canke azopresenta imbere y'abantu. Ngo kugwaruka ruzofashwa kugira ivyo bazoba bize muri iyo formation bazoshobore kubibyaza akazi, naho kubasanzwe bafise ivyo bakora bizobafasha kugira ivyo bakora babikore neza. Ikindi c'akarusho kubazoshobora kuronswa izo nyigisho nuko bazohabwa certificat yemeza neza ko ivyo bakora ko bazoba baravyize neza. Ubwa mbere nko kuba jeune tuzobafasha uburyo bashobora kwitunganya amakoperative kugira ibyo bize bashobore kubibyaza akazi bije kuri service y'igihugu, cyane cyane muri guterera muri yambona kazoza y'ibihumbi 2040, igihugu cifashe 2060, igihugu giteye imbere, Burundi bwacu. Rero kuri abo basanzwe bakora ubuzi naho bazoba bashobora gukora akazi neza, hanyuma bazoronka certificat yemeza ko ivyo bintu bavyize, kandi zoba ari certificat bashobora kwerekana no
mu bikorwa bakora canke iyo baje gusaba ubuzi ku bazoba bagomba kubuhindura kugira ngo bikunde bigende neza. Umwimbu twiteze uri kuri dimension zitatu. Ubwa mbere nuko tugiye kuzoba dufise abantu ibyo bariko barabikore, ibyo bariko barakoreramwo bishobora gutanga umwimbu uboneka, abantu bakenera, abakozi bafise ibyo bariko barakora bakabona ko umwimbu ushobora kwiyongera. Ubugira kabiri nuko abantu bazoba bagize ino formation bazoba bafise les capacités zo gushobora gukora borohewe ataruhagarara bafise, kuko nk'ubu hariho nk'umuntu usanga ari mu gikorwa kanaka mugabo bamubarira bati hari ikintu technique gikenewe, akumva umenga umuti n'ugukwepa n'ukubihunga, rero abantu bazokora borohewe. Ariko kandi ubugira gatatu hariho ingene les services zizonyaruka. Igihe umuntu yahora kuri ikintu kikikwega kumva atacumva, donc les services zizoba zinyaruka ahantu hose hazoba hakorera abantu baciye muri no formation CPEX. Ngo ku bantu bazohabwa formation hazobaho umwimbu, kuko abazoba bize neza iyo formation bizotuma bageze ku buzi bazoshobora kubikora neza kandi babikore mu mwanya muto. Formation CPEX ubwa mbere izobera hano muri no circonscription ya Cibitoke mu ntara ya Bujumbura yagutse, ariko kandi ikibanza nyezina tuzoheramwo ni muri Université Polytechnique Intégrée ya Cibitoke. Hanyuma ni formation izoyoba ku masaha yo ku mugoroba, tuzoba duhera ivyigwa kuva saa 10 gushika isaha 2 z'ijoro. Urumva ko n'abakora ubuzi bazoba borohewe, bazoba bashobora kuja muri iyo formation. Hanyuma ya formation sur mesure yoyo no mu makomine barashobora kuduhamagara tukabasangayo, kuko nkuko nabivuze formation sur mesure imara igihe kiba ari gitoya. Rero mugabo ku imisi izogenda irahera niko tuzogenda turavyagura nibubanza nibujumbura n'ahandi no mu zindi ntara mbere. Iyo formation itekanijwe ko izohora irabera aha mu ntara ya Cibitoke ku ishure Université Polytechnique Intégrée. Naho kwiyandikisha ushobora gushika ku biro vya Harris Global Coaching canke ugashika kuri Université Polytechnique Intégrée isanzwe iri hafi y'ibiro vy'intara ya Cibitoke, canke ukaja ku buhinga bwa none aho ushobora kwiyandikisha arinye. Kwiyandikisha nari nabivuze, kwiyandikisha umuntu ashobora kwiyandikishiriza hano ku biro vya Harris, umuntu arashobora kwiyandikishiriza kuri universite, ariko kandi umuntu arashobora no kwiyandikisha en ligne. Ego ubuhinga bwarateye imbere, ego hariho form wuzuza ikidushikira itubarira ko wahereje kwiyandikisha. Rero nuko bikorwa upfa kuba gusa warishe amafaranga 15,000 ajanye no kwiyandikisha. Ngo harakwiriye ko abantu boteza imbere kwiga. Ngo formation irakenewe cyane nk'iyo umukoresha akeneye abakozi, abakeneye umukozi abishoboye. Ivyo bibandanya bishikirizwa n'userukira imbere y'amategeko ikigo Harris Global Coaching. Ico dusaba ubwa mbere nuko abantu bo develop umutima wo kwiga. Turiko turarenga ibihe umuntu aheza kaminuza canke ikindi kintu akaja hakagarama ngo naratsinze rurayi. Oya, ugomba kongereza ku formation, kuko n'abantu batanga ibikorwa canke ubuzi baba bagomba kubona ko atakiriye umuntu kugira ngo amwigishe, ahubwo amwakiriye kugira ngo acaja ku gikorwa. Rero icambere dusaba abantu nuko iyi formation boyitaba CPEX, ni ngirakamaro kuri bo no kuri kazoza kabo naho bariko barakorera. Ikigira kabiri nuko abakoresha bo twitura kugira ngo tubafashe mu gutunganya mwene aya formation sur mesure, mwene ibi bintu bahatire abakozi babo kuza kugira mwene zino formation, kuko zizotuma umwimbu ugwira. Hanyuma tugasaba n'abajejwe intwaro nabone guhatira abantu kwitaba muri mwene ibi bikorwa by'inyigisho by'amaformation, kuko bigira impact ikomeye mu iterambere ryaho ziba ziriko zirabera.
mu kurangiza twamenyesha ko ikigo Harris Global Coaching ari ikigo kijejwe guherekeza abafise ibyo bakora kugira babereke uburyo bwo gutegura umugambi no kuwushira mu ngiro kugira ugende neza. Ico kigo kiratanga inyigisho kubavyifuza kandi izo nyigisho zikaba ziri mu bisata byinshi bitandukanye. Urashobora kumva nawe woherekezwa mu mugambi wawe wifuza kurangura. Urashobora kuba wifuza nawe inyigisho zijanye n'ivyo wumvise muri kino kiganiro. Urashobora kwitura ico kigo aho gikorera inyuma ya Banke Bankobu iri mu Cibitoke Centre ahasanzwe hakorera Spark canke mukakura kuri 62 94 49 30 canke 61 12 36 27. Reka ndabashimire cyane mwebwe mwese mwaduteze yompi. Jewe Irankunda Adodesi na ndemeshe kino kiganiro ndabashimiye cyane naho ubutaha.